Muy buenas tardes, umuhingamo mwiza amados amigos, bakundwa hermanos, nshuti na bene data muri ngaha radio n'abadukurikiranira ku insamirizi n'abadukurikiranira ku mbonesha kure. Kuri jewe n'umugisha ukomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri kano kanya kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga ku mugambi w'Imana ndetse no kugira tubone ibanga ry'umwaka wa yubile ari wo Imana yabwiye Mose, kandi umuvugishwa Mose nawe akabibwira Abaheburayo. Biri mu Baheburayo igice cya 25 umurongo w'8 kugeza kuri 12, aho Imana ivuga muri ubu buryo bukurikira iti: iyo myaka yabaye nk'isabato, muharure ayo masabato murumye ndwi, muyirumye imyaka ndwi, ibiheta ngabo ndwi. Ico gihe muzosanga harimo amasabato ndwi y'imyaka, niyo myaka 49. Maze ku munsi ugira 10 w'ukwezi kw'indwi muze muvugishe inzamba y'ijwi rirenga. Ku munsi w'impongano azaba ariho muvugisha inzamba mu gihugu cyose. Muze murobanure uwo mwaka ugira 50, mutangaze mu gihugu cyose ko habaye umwidegemvyo w'abantu bose bo muri cyo. Uwo mwaka uzubabere uwa yubile. Umuntu wese muri mwebwe aheze agaruke mu itongo ryiwe, kandi umuntu wese agaruke mu biwabo. Uwo mwaka ugira 50 uze wame ubabera uwa yubile. Nimuze muwurimemwo canke ngo mwimburire mu bigega ivyimejeje muri wo, canke ngo mwimbure inzabibu zo ku mizabibu itatuturiye, kuko ari umwaka wa yubile. Uze wame ubabera uwejejwe. Muzotungwa n'ivyimejeje vyo muri wo vyimejeje mu ndimiro. Muri uwo mwaka wa yubile umuntu wese muri mwebwe azagaruke mu itongo ryiwe. Ese Imana yohezagira ijambo ryayo mu mitima yacu, kandi imitima yacu ihezagiza ijambo ryayo, kandi idukingure ijambo ryayo, inatwemerere kuritahura mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Murashobora kwicara nimba mubikunze. Ibanga ry'umwaka wa yubile ni ingirakamaro cyane ku ihanga ry'Abaheburayo, haba ku ihanga ry'Abaheburayo ndetse no ku ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Umwaka wa yubile uwo Abaheburayo bitondera ndetse n'uwo bitondera ubu, Imana yari kirahashushanirije ivyo izokora kuri uno munsi w'iherezo, ariwo twebwe turiko turabako, hamwe n'abatoranijwe bayo, abagize umubiri wayo w'ibanga w'abizera. Kandi yariko irerekana ivyo izokora inyuma y'inganji y'ikimpumbi. Rero nk'uko Pasika ihanga ry'Abaheburayo bitondera bagatanga ikimazi muri Egiputa, uwundi munsi bava muri Egiputa, turabona yuko muri iyo Pasika Imana ariko irahashushaniriza ivyo Mesiya ari kuzokora mu kuza kwiwe kwa mbere. Turabona yuko Imana yategetse umuvugishwa Mose bari muri Egiputa, Mose hamwe n'ihanga ry'Abaheburayo yabategetse gutanga ikimazi cy'umwagazi w'intama. Yabategetse gutanga uwo mwagazi w'intama wa Pasika. Kandi murabona ingene Imana yabibwiye umuvugishwa Mose. Haravuga mu gice c'12 mu gitabo cyo Kuvayo umurongo wa 18 ukabandanya, haravuga hati: mu kwezi kwa mbere k'umunsi wako ugira 14 ku mugoroba abe ariho mutangura kurya imitsima itambiwe gushyitsa ku munsi wako wa 21 ku mugoroba nyene. Muri iyo minsi uko ari indwi ntihaze haboneke umwambiro mu mazu yanyu. Umuntu azojya icyambiwe aracibwa mu ikoraniro ry'Abisirayeli, naho yoba umunyamahanga cyangwa uw'imvukira,
yo mu gihugu cyanyu, ntimuze mugire icyambiwe na kimwe murya, muze murye imitsima itambiwe mu ngo zanyu zose. Nuko Mose ahamagaza abakuru bose mu Bisirayeli, arababarira ati, nimwirobanurire imyagazi uko amazu yanyu angana, muyibagire Pasika, muyabirire agakama ka ezobu, mukajobeke mu maraso ari mu rwavya, mumijagire ayo maraso hejuru y'umuryango no ku bishimaryango vyompi. Ntihaze hagire umuntu n'umwe muri mwebwe asohoka mu nzu yiwe gushitsa mu gitondo. Ni ukuvuga ko batashobora gusohoka ngo barenge imiryango y'inzu yabo kugeza mu gatondo, kuko Uhoraho azohaca azanye no kwica Abanyegiputa, kandi ahazobona ayo maraso hejuru y'umuryango no ku bishimaryango vyompi, Uhoraho azorengana iyo nzu, ntazokundira umuranduzi kwinjira mu nzu zanyu ngo abice. Kandi ivyo muze mwame muvyitondera, bibe icyagezwe c'inava kuri mwebwe no ku bana banyu. Kandi nimwamara gushika mu gihugu Uhoraho azobaha nk'uko yasezeranye, muze mwame mwitondera uwo muhango. Kandi uko abana banyu bazobabaza bati, uyu muhango wanyu n'uw'iki, muze mubishure muti, iki nico kimazi citwa Pasika y'Uhoraho, uko yarenganye amazu yacu Abisirayeli turi muri Egiputa, akaziguriza igihe yica Abanyegiputa. Abantu barunama barasenga, Abisirayeli baragenda bakora nk'uko nyene uko Uhoraho yageze Mose na Aroni. Aba ariko bakora. Nuko mu gicuku Uhoraho yica abana bose b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa, uhereye ku mfura ya Farawo nyene ingoma, ukageza ku mfura y'imbohe ifungiwe mu ibohero, n'ivy'ubwiza vyose vy'ibitunzwe. Muri iryo joro Farawo ararandamuka n'abanyarugo biwe bose n'Abanyegiputa bose muri Egiputa, hacura umuborogo mwinshi, kuko ata nzu n'imwe itapfuyemo umuntu. Ngaha turashobora kubona uwo mugenzo ngirakamaro cyane uwo yahaye ihanga ry'Abaheburayo. Muri wo turabona yuko Imana yakijije urupfu abana b'imfura bo mu Baheburayo, kandi mwari rya joro ubwo hari hagiye kwicwa abana b'imfura bo muri Egiputa, kandi Abaheburayo kubera bari muri Egiputa bariko baraca muri ivyo bintu nyene, mu gihe batari kuba bafise umwagazi w'intama wa Pasika usizwe ku miryango yabo no ku bishimaryango vyose vy'urwinjiriro rw'inzu. Rero murabona ingene ku bana b'imfura bose cyari igihe cy'urupfu, uretse abo bari mu nzu ahari hasizwe amaraso aho bo baba bari. Rero murabona ingene intumwa Pawulo atubwira ku bijanye na Kristo. Aratubwira yuko Kristo ari Pasika yacu. Ibyo tubisanga mu isezerano rishasha mu Bikorinto ba mbere igice cya 5 umurongo w'indwi, aho Mutagatifu Pawulo atubwira ati, nuko nimukureho umwambiro wa kera kugira ngo mube irobe risha nk'uko mutari mu mwambiro, kuko umwagazi w'intama wa Pasika wacu watanzwe kw'ikimazi ari we Kristo, nuko tuziririze iminsi mikuru tudafise umwambiro wa kera cyangwa umwambiro w'urwanko n'ikibi, ariko tugire imitsima itambiwe y'imitima ikeye n'ukuri. Rero murabona ingene Pasika aho batanga ikimazi umunsi wabanjirije
igihe abaheburayo bava muri egiputa ni ishusho n'ingero y'umwagazi w'intama wa pasika yesu kirisito. kandi nicyo gituma yohana umubatizi igihe ariko aratangaza yuko inyuma yiwe haje uw'umusumba ari we yari uwa mbere kuri we ariko akaza inyuma yiwe. none ivyo bizoshoboka gute yuko uwa mbere ari we aza ubwa nyuma? ivyo biruko kuko ku bijanye n'umubiri ufadika yohana ari uwa mbere kuko yavuze ubwa mbere, yesu yavuze ubwa nyuma. ariko ku bijanye n'umubiri wa teofaniya yesu yari uwa mbere kuri yohana, yari uwa mbere kuri aburahamu, yari uwa mbere kuri adamu, ndetse yari uwa mbere ku vyaremwe vyose. kubera iki? kubera ko kristo ni intango y'ivyaremwe. rero turashobora kubona ingene yohana umubatizi igihe yatangaza y'uje inyuma y'uko ari we yari karategurira inzira, kandi igihe yamubona akamubatiza yaravuze ati uyu ni wa wundi nari naravuze yuko hari kuzoza umuntu inyuma yanjye, jewe sinari ndamuzi, ariko uwantumye kubatiza yambwiye ati uzobona mpwemu yera amanutse mu buryo bw'inuma akamugumako azoba ari uwo. jewe rero nashinze inaha yuko ari uwo, ni ukuvuga yesu. yarerekanye yesu imbere y'abaheburayo nk'umwagazi w'intama wa pasika igihe avuga ati ng'umwagazi w'intama w'imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. yohana umubatizi yariko aramwerekana imbere y'abaheburayo, yerekana umwagazi w'intama wa pasika wagizwe mushasha mu buryo bw'umuntu, mu buryo bw'umuvugishwa, ari we ariko uzopfa ku musaraba i Karuvaliyo nk'uko bihwanye n'umugambi w'imana, agashitsa ibyashushanirijwe umwagazi w'intama wa pasika uwo ihanga ry'abaheburayo batanzeho ikimazi umunsi wabanjirije ukuva kwabo muri egiputa. rero murabona yuko mu gihe cy'urupfu rwa kristo yapfuye bucyaba pasika, nk'uko umwagazi w'intama wa pasika nawo wapfuye bucyaba pasika hariya mu ihanga ry'abaheburayo, umunsi wabanjirije ukuvayo ku ihanga ry'abaheburayo. rero murashobora kubona ingene kristo yategerezwa gupfa, kandi we yarazi umwaka, yarazi igihe icyo we yategerezwa gupfiramo. kandi kubera ko yarazi igihe, turabona yuko yagiye i Yerusalemu, kandi ntiyari kuva i Yerusalemu adakoze ikimazi nk'umwagazi w'intama w'imana ku bw'ibyaha bya twebwe twese, kugira ngo gutyo acungure abana b'imfura b'imana bose banditswe mu ijuru, abakiziki abakiza urupfu, gutyo abahe ubuzima, ahe ubuzima buri mwana w'imana wese yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itarashyirwaho urufatiro. murabona yuko nk'uko biri ku ihanga ku bana b'imfura b'abaheburayo, kubera ko bari gupfa mu gihe bataba bafise ikimazi ku bwabo, ariko imana yarategetse Mose ko botanga icyo kimazi cy'umwagazi w'intama wa pasika, ndetse bagasiga amaraso ku bishimajyango by'inzu aho bo baba bari. rero murabona ku bana b'imfura muri Isirayeli yo mu ijuru hariho ikimazi, hari umwagazi w'intama wa pasika. murabona ukuntu ivyanditswe bitubwira kuri Yerusalemu yo mu ijuru, haratubwira ariko mwegere umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mu ijuru, n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, banditswe mu ijuru, ni ukuvuga banditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. rero abo bana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama ni Isirayeli yo mu ijuru, ni urubyaro rwa Aburahamu rwo mu ijuru ruza biciye muri Yesu Kristo. abo bana b'imfura b'Imana baje kuri uno mubumbe w'isi kugira ngo bahabe bari mu mibiri ipfa, bafise na mpwemu yo mu isi. nicyo gituma rero baje kuba mu isi yagizwe umuja n'umugwanizi,
kandi bisanga bameze nk'ihanga ry'abaheburayo hariya muri egiputa bagizwe abaja na farawo ari we yaraganje muri egiputa. rero farawo aganje inosi ni umugwanizi ari we agize abaja ibiremwa abantu, kandi mu biremwa abantu haraje abana b'Imana, abana b'imfura b'Imana, ubugingo bw'imfura bw'abana b'Imana banditswe mu ijuru uhereye isi itarashyirwaho urufatiro. kandi kugira ngo urupfu ntirushike kuri abo bana b'imfura banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, umwagazi w'intama wa Pasika, umwagazi w'Imana Yesu Kristo yaraje imyaka 2000 iheze kugira ngo afata ibyaha byacu, nuko arava ku musaraba Karuvariyo. kandi kuva kuri Kristo kugeza ubu twakomeje kuba turi muri Pasika, tujya umwagazi w'intama wa Pasika, tujya Kristo, nk'uko atubwira ati utajya amaraso yanjye ngo ajye inyama zanje ntagira ubuzima buguma muri we. rero turabonye yuko hamaze kurengana ino myaka 2000 aho urupfu rwakomeje kubangamira umumbe w'isi, kandi mu gihe abana b'Imana banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, mu gihe baba badafite amaraso y'umwagazi w'intama ya Yesu Kristo asizwe ku mishimajyango by'ubugingo mu mitima, urupfu rwo mu buryo bw'impwemu, urupfu rw'ubugingo rwobica, rwokwica ubwo bugingo bw'Imana, abo bana b'imfura b'Imana. ariko bafite amaraso ya Kristo asizwe mu bugingo bwabo, bakaba bakakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bakoza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bakakira mpwemu we yera. turabona yuko rero urupfu rutigeze rushobora kubica ngo rwice abo bana b'imfura b'Imana banditswe mu ijuru uhereye isi itarashyirwaho urufatiro. kandi bamye bari mu nzu yo mu buryo bw'impwemu, ariryo ari ishengero y'umwami Yesu Kristo, ariho hari amaraso ya Kristo asizwe. kandi bari muri iyo nzu mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, uva mu gihe ujya mu kindi, abana b'Imana bamye batekanye, kubera yuko bamye yashyizwe ko ikidomesho cy'Imana nzima ku bw'ubugingo budashira, kugira ngo ku munsi w'ubucunguzi baze basohoke bidegembya, bafise ubugingo buhoraho, bafise imibiri ihoraho. kandi ibyo nibyo muri iki gihe cy'iherezo icyo twebwe turiko turabamo. rero turashobora kubona yuko ugusohoka kwabo bava muri Egiputa yuko ari ishusho n'ingero yo gusohoka kw'abana b'Imana bafise imibiri ihoraho, abapfuye bizeye Kristo bazutse, natwe bakiri bazima twahinduwe. ibyo biri muri ibyo bishusho n'ingero, ibyo nariko ndabereka muri kano kanya. nk'uko ukwinjira kw'ihanga ry'abaheburayo binjira mu gihugu cy'isezerano ari ishusho n'ingero y'abana b'Imana binjiye mu nganji y'ubwiza ya Kristo, binjira mu mibiri mishasha iyo we yasezeraniye umwe wese muri twebwe. kandi agahe gato k'imyaka 40 ako ihanga ry'abaheburayo bamaze mu bugaragwa kugira ngo bashike mu gihugu cy'isezerano, ni ishusho n'urugero rw'iki gihe cyose cyo kuva kuri Kristo kugeza ubu. rero mu kwitekereza ishusho n'ingero byo mu gihe aho urupfu rwariko rurabangamira ikiremwa muntu, rwica abana b'imfura hariya muri Egiputa, bishushanya urupfu rwo mu buryo bw'impwemu ruza ku biremwa abantu. kandi mu gihe gufata abana b'imfura b'Imana naho nyine rwobica, ariko kubera amaraso ya Kristo asizwe mu bugingo bw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, urupfu rwo mu buryo bw'impwemu ntirwigeze rubica ngo rwice abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, imfura z'Imana zanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo rigizwe n'abana b'imfura b'Imana bafise amaraso ya Kristo asizwe
ari bo uva mu gihe uja mu kindi ahasizwe. Rero urupfu ntirwashoboye kwica abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana abagize umubiri w'ibanga wa Kristo. Mu majambo yumvikana ntirwashoboye kwica ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Rero turabonye iri banga rya Pasika nk'uko muri Kristo hashikirijwe ikimazi cy'umwagazi w'intama wa Pasika, kugira ngo gutyo abana b'imfura bose bacungugwe bakingigwe urupfu. Kandi Kristo yaravuze ati muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 24, ibyabaye ku bamwizera, yaravuze ati nukuri nukuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshigwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo kubera ko yizeye Kristo nk'umukiza wiwe, akoza ibyaha by'iyo maraso ya Kristo, akaba yarakiriye mpwemu wa Kristo. Yakiriye iyo mpwemu ya teofaniya hamwe n'ubugingo budashira, ashigwa ko ikidomesho na mpwemu w'Imana, ikidomesho cy'Imana nzima, kugeza ku munsi wo gucungura, nk'uko tubibwirwa na Mutagatifu Pawulo mu cyete cy'Abanyefeso igice cya 4 umurongo wa 30, aho atubwira kuri mpwemu yera. Atubwira ati kandi ntimukabaze mpwemu yera w'Imana yabashyiriweho kuba ikimenyetso gushyitsa ku munsi wo gucungurwa, ni ukuvuga umwaka wa yubile wagizwe mushasha. Kuko nk'uko Imana yagize Pasika ikayigira nshasha, Imana kandi izogira mushasha umwaka wa yubile. Rero turashobora kubona yuko twashyizwe ko ikidomesho cy'Imana nzima ari cyo ari mpwemu yera ku munsi wo gucungurwa, ni ukuvuga muri icyo gihe cy'Imana, aho umwaka wa yubile uzokwigaragaza, uzoshyitswa na Kristo ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bacunguwe, ni ukuvuga barose ukubohorwa, bakaronka ukuzuka. Abapfuye bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tuzohindurwa, kandi gutyo hazoshyitswa ivyanditswe ku mwaka wa yubile, aho ku mwaka wa yubile hatangazwa ukwidegemvya mu isi yose ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'icumi. Kandi kuri uwo munsi wa 50 canke muri uwo mwaka wa 50 ari wo waba ari umwaka watoranijwe n'Imana ku bw'iryo hangiro, aho havuzwa inzamba y'umwaka wa yubile, aho havugwa ukwidegemvya kugatangazwa mu gihugu cyose. Havuga hati séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a todos los moradores, o sea, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será uwo mwaka, ni ukuvuga umwaka wa yubile, kandi mwese muri mwebwe asubire mu murage wiwe, buri muntu wese asubire mu muryango wiwe. Buri mwana w'Imana yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama asubire mu bugingo budashira, afise umubiri uhoraho, kandi ibyo Adamu na Eva batakaje bizogarurirwa buri mwana w'Imana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana. Nibyo Mutagatifu Pawulo atubwira mu cyete cy'Abaroma igice cy'umunani, aho atubwira ati, atubwira muri ubu buryo bukurikira: igice cy'umunani umurongo wa 18 ukabandanya, niyumvira yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa, kuko ibyaremwe byiteze uguhishurwa kw'abana b'Imana biguhamiye cyane. Kuko ibyaremwe ukugaragazwa kw'abana b'Imana
y en cuerpos eternos. bari mu mibiri ihoraho Porque la creación fue sujetada a kuko vanidad, ibyaremwe no por su propia byagezwe voluntad, kuganzwa sino por n'ibitagira causa del ikimazi que la sujetó kandi en si ibyo esperanza, byabyigombeye porque también la creación ariko misma será libertada de la byagizwe esclavitud de corrupción n'ibyagezwe ko a la biganzwa libertad bityo gloriosa kugira de ngo los hijos byizigire de yuko Dios. navyo bizocungurwa Porque sabemos ngo que ntibibe toda la ibija creación byo vive kubora aún y aún está bizohabwa condenada de ukwidegemvya parto gufatana hasta n'ubwiza ahora, bw'abana y no solo b'imana ella, kuko tuzi sino yuko que ivyaremwe byose también binira nosotros hamwe mismos que tenemos las bikaramukirwa primicias hamwe del Espíritu. kugeza n'ubu Las primicias del Ka- Espíritu es lo que umushyuzo wa recibimos mpwemu cuando hemos niwo creído en twakiriye Cristo igihe como twizera nuestro kristo Salvador, nk'umukiza hemos lavado wacu nuestros pecados en la tukoza sangre de ibyaha Cristo byacu y mu hemos maraso ya recibido kristo su kandi Espíritu Santo. twarakiriye Hemos mpwemu wiwe recibido yera las primicias del twarakiriye Espíritu. umushyuzo wa Hemos mpwemu recibido el cuerpo teofánico, twarakiriye el umubiri wa Espíritu Santo de la teofaniya sexta dimensión, umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu kandi ku munsi w'iherezo tuzoronka umubiri uhoraho umubiri uhawe ubwiza uwo yasezeraniye umwe wese muri twebwe Ahora sigue diciendo, rero harabandanya havuga nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro turindiriye cuerpo. ugucungurwa kw'imibiri yacu O sea, ni ukuvuga la transformación de nuestro cuerpo uguhindurwa para tener kw'imibiri el yacu kugira cuerpo ngo eterno tugire que umubiri Cristo uhoraho ha prometido wo para kristo cada uno de yasezeraniye nosotros. umwe wese Esa muri es la twebwe redención del cuerpo. uko ni ugucungura gucungura ni ugusubiza ikintu mu kibanza cy'inkomoko kandi abana b'abahungu n'abakobwa b'imana bazosubira mu mubiri w'inkomoko umubiri uhoraho uw'imana yasezeranye kandi ukuzoba ari ukugaruka kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'imana bafise imibiri ihoraho bafise ubugingo buhoraho n'impwemu ihoraho iyo bakiriye igihe bizera kristo nk'umukiza wabo bakoza ibyaha byabo mu maraso ya kristo nuko bakaronka mpwemu wa kristo nk'uko ikimazi cy'umwagazi w'intama wa pasika cyatanzwe imyaka 2000 iheze bigaragarijwe muri yesu turabona yuko kristo yatumye habaho umunsi mukuru wa pasika kandi twakomeje kuba turiko turaba umunsi mukuru wa pasika kuva kuri kristo kugeza ubu kandi twakomeje kuba dutekanye turi mu nzu y'imana ariyo ari ishengero ry'umwami yesu kristo ariryo rifise amaraso ya kristo asizwe muri ryo kandi turabona yuko ku munsi w'iherezo umwaka wa yubile uzogirwa mushasha kandi mu mwaka wa yubile wagizwe mushasha buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'imana buri mfura y'imana azosubizwa mu murage wiwe azosubizwa mu byo adamu na eva batakaje umurage w'abana b'abahungu n'abakobwa b'imana ari byo bizogarurirwa abana b'imana bose kandi abana b'imana bose bazogarurwa bari mu mibiri ihoraho uko ni ugucungurwa k'umubiri aho iyi mibiri yacu izocungurwa gutyo tuzoca duhindurwa kandi tuzogira umubiri uhoraho gutyo tuzoba turi mu mwaka wa yubile wagizwe mushasha turiko turonka inyungu z'umwaka wa yubile rero kugira ngo kristo atume habaho umunsi mukuru wa pasika wagizwe mushasha gutyo ashitse umunsi mukuru wa pasika w'ikimazi cya kristo kuva kuri kristo kugeza ubu byabaye ngombwa rero ko bwa mbere hashyitswa ukuza kwa mbere kwa kristo nk'umwagazi w'intama w'imana kugira ngo we akore igikorwa cy'umwagazi w'intama wa pasika gutyo akureho ibyaha byacu gutyo yinjize abana b'imana mu munsi mukuru wa pasika wagizwe mushasha ari wo ishengero ry'umwami yesu kristo ryakomeje kubamo uva mu gihe uja mu kindi ubu rero murabona ingene habayeho intambuko ndwi ibihe by'ishengero ry'umwami yesu kristo ari byo byashushanijwe mu myaka 49 kugira ngo hashike umwaka wa yubile kuko kugira hagire umwaka wa yubile buri ndwi
ishushanya kimwe mu bihe by'ishengero ry'abanyamahanga, kandi kuba ayo mayinga ashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo, buri imwe muri iryo yinga hagiye harabaho umunsi w'umunsi mukuru, ari wo wari umunsi w'isabato, umunsi w'akaruhuko minsi yose, aho batashobora kurima canke ngo bimbure, ariko begeranya ivyaba vyimejeje mu mwaka wawubanjirije. Rero turashobora kubona ingene ivyo ari ishusho n'ingero y'ibihendwi vy'ishengero ry'abanyamahanga. Inyuma y'uko harenganye ibihendwi vy'ishengero ry'abanyamahanga, tuja twinjira mu mwaka wa yubile, kandi kugira ngo twinjire mu mwaka wa yubile, ukuza k'umwami ari kumwe n'abamarayika biwe ni ikintu kitwinjiza mu mwaka wa yubile. Kandi mu kwinjira mu mwaka wa yubile, Yesu Kristo muri mpwemu yera aje nk'intare mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, kugira ngo akore igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, yinjize ishengero ryiwe mu mwaka wa yubile ugizwe mushasha, gutyo rironke imigisha y'umwaka wa yubile, ari ukuzuka kw'abapfuye bizeye Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima. Nico gituma rero aje mu kuza kwiye ku munsi w'iherezo nk'intare mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi cy'imibiri yacu. Kandi nico gituma rero ategerezwa kuba hari nk'intare mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, gutyo akore igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, kugira ngo mu ijuru habeho ukwisubiza kwa Kristo, gutyo hugurukire mu ijuru igihe cy'Imana cy'umwaka wa yubile, kugira ngo ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo habe igihe cy'Imana aho imigisha y'umwaka wa yubile izoba iriko iraba ukuri kuri uno munsi w'iherezo, aho abapfuye bizeye Kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe bakiri bazima tugahindurwa. Nico gituma ari ingirakamaro cyane ukuza k'umwana w'umuntu ari kumwe n'abamarayika biwe, nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi inyuma y'uko akoze igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, iki gihe cy'Imana mu ijuru kiruguruka, habayeho rero yubile, haca hashitswa rero iki cyanditswe kigashitswa mu mwuzuro cyo mu vyahishuriwe Yohana igice cya 5, aho nimurabe haravuga gutya: mbona igitabo mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe, cyanditse imbere y'inyuma, kidombagije k'udushasharandwi tukimatanije tudomyemo ikimenyetso. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemereza ijwi rirenga ati: ninde bibereye ko azingurura kiriya gitabo ngo amene ibikimatanije? Ntihagira uwo mu isi cyangwa ntagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa ikuzimu ashobora kuzingura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Nanjye ndizwa cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Umwe muri b'abakuru arambariye ati: ntacyuhira, intambwe y'umuryango wa Yuda, umurago w'igiti cya Dawidi, yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije ndwi. Kristo yerekanywe ngaho nk'intare y'umuryango wa Yuda. Yohana mu kuza kwa mbere yamwerekanye nk'umuhagazi w'intama w'Imana yari gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero ngaha yerekanywe nk'intare yo mu muryango wa Yuda kugira ngo akore igikorwa cyiwe cyo kwisubiza ivyiwe. Haravuga hati: mbona hagati ya ntebe na vya binyabugingo bine no hagati ya babakuru umuhagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Araza agikura mu kuboko kw'iburyo kw'ivyagiye kuri ya ntebe. Rero murabona ibanga riri ngaha. Wa mukuru avuga ati: intare y'umuryango wa Yuda, umunago w'igiti cya Dawidi, yaranesheje ngo azingure igitabo amene ibikimatanije ndwi. Yohana igihe yaraba avuga yuko yabonye umuhagazi w'intama. Mbona hagati ya ntebe na vya binyabugingo bine no hagati ya babakuru umuhagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, arizo mpwemu ndwi z'Imana
Son los 7 espíritus de Dios nizo mpwemu enviados ndwi por z'imana toda la tierra. O sea, los 7 espíritus de Dios zatumwe que kwama recorren zija mu isi toda la yose ni tierra, como ukuvuga dice impwemu ndwi Apocalipsis, z'imana capítulo zinyuragana mu isi yose ngo bivugwa mu vyahishuriwe yohana capítulo 1, igice ca mbere y verso umurongo 4 dice, wa kane ahavuga hati y del que era, y del que ha de venir, iriho del que es, kandi y del que yamyeho era, y del que iriho ha de kandi venir, yamyeho y de kandi los 7 igirize espíritus biva no ku mpwemu que ndwi están delante ziri imbere de su y'iyo trono. ntebe Apocalipsis capítulo ivyahishuriwe yohana 1 verso igice ca mbere 4, umurongo wa y kane Apocalipsis capítulo 4 n'ivyahishuriwe verso yohana 5 igice ca dice, kane umurongo wa gatanu y del haravuga trono hati salían relámpagos kandi kuri ya ntebe y y'ubwami truenos y hava voces, imiravyo y n'amajwi delante del n'imituragaro trono ardían kandi 7 mu ndwi lámparas de z'umuriro fuego, zakira las imbere cuales y'iyo son los ntebe 7 nizo mpwemu ndwi espíritus z'imana de Dios. Y en Zacarías no muri zakariya encontramos turabona lo mismo ivyo nyene mostrado vyerekanywe en el capítulo 4 mu verso gice 10 donde ca kane dice, umurongo w'icumi ahavuga hati porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se mbega alegrarán, haroga ibikiri y verán la plomada ibikiri umugero ku en munsi la w'intangamarara mano de Zorobabel. bazonezerwa babonye karisho Estos mu ntoke za 7 zerubabeli son los ojos ya de yandi Jehová que ya yandi recorren ndwi nizo nyonga toda la z'uhoraho tierra. zinyurangana mu isi Vean yose los hirya 7 no ojos de hino Jehová que recorren murabona toda la yuko tierra. amaso ndwi Son anyurangana mu los isi 7 yose espíritus de Dios yuko que ari impwemu recorren ndwi toda la z'imana tierra, zinyurangana mu y isi son los yose 7 ojos que están kandi ni en inyonga ndwi la piedra de ziri Apocalipsis de ku kabuye Zacarías ko muri capítulo 3 zakariya verso igice 9, cya gatatu donde umurongo dice, w'icenda porque ahavuga aquella hati piedra eheraba que puso ibuye delante de nshyize Josué, imbere ya yosuwa sobre esta única kuri iryo piedra buye rimwe hay 7 ojos. hariko amaso He aquí, ndwi yo grabaré su ehe nzorica escultura, ko amagagwe dice Jehová de los niko uhoraho ejércitos, nyen'ingabo y agize quitaré el pecado kandi de la kugabitanya kw'icyo tierra gihugu en un día. nzogikuraho umunsi Ahora umwe vean cómo rero desde el Antiguo murabona Testamento ingene ya uhereye mu Dios isezerano está rya mostrando kera los 7 ojos herekanywe de Jehová inyonga que ndwi recorren z'uhoraho toda la tierra, zinyurangana mu que isi son los yose 7 arizo espíritus de mpwemu Dios ndwi que z'imana recorren toda la tierra, zinyurangana mu y isi cuando yose esto se materializa kandi igihe aquí ivyo en la bigaragajwe tierra, ngaha ku isi es el Espíritu Santo, ni el mpwemu Espíritu de yera Cristo, mpwemu wa kristo manifestado en sus agaragariye 7 ángeles mensajeros mu bamarayika de las n'umwandwi 7 edades bo mu de bihe las ndwi 7 vy'icengero ry'abanyamahanga se materializó muri iryo esta promesa de los 7 espíritus de Dios hagaragarizwa recorriendo toda isezerano la tierra. Estos son también las 7 estrellas que están izo en ni la inyenyeri diestra ndwi del ziri Señor, mu del Hijo kuboko del kw'iburyo Hombre. k'umwana w'umuntu kandi Estas 7 luces niyo o mico 7 ndwi canke mechas encendidas intambi ndwi con el zakijwe fuego del Espíritu Santo n'umuriro wa mpwemu están yera en ziri cada una muri de buri esas lámparas muri buri del tara candelabro ry'igiterwa de kw'amatara oro que ca estaba zahabu en el lugar santo cyari kiri mu del kibanza cyahera tabernáculo cyane que construyó Moisés mu ihema y del mose templo yubatse que construyó no mu ngoro Salomón. salomo Y yubatse ahora rero se materializan en el lugar santo birigaragariza mu kibanza del cyahera cyane templo que ha estado construyendo cy'ingoro yakomeje nuestro kugenda amado irubakwa Señor n'umukundwa wacu Jesucristo. umwami yesu kristo Y ahora podemos ver rero turashobora kubona aquí que el ngaha Cordero es yuko el umwagazi mismo w'intama león ari de la ari tribu de intare Judá. nyene yo mu muryango wa Es el yuda mismo Señor Jesucristo, ni el umwami cual yesu cambia de kristo cordero ari a we león. ahinduka akareka kuba umwagazi w'intama akaba intare rero turashobora kubona ngaha muri iki cyanditswe ko igihe ivyo biba mu ijuru aho yaje agafata igitabo mu kuboko kwicaye iburyo havuga hati amaze kwabira icyo gitabo vya binyagingo bine n'abakuru 24 baca bikubita imbere y'uwo mwagazi bafise inanga bose n'inzavya z'izahabu zuzuye imibavu niyo gusenga kw'abera baririmba indirimbo nsha bati birakubereye kwabira igitabo no kumena ibikimatanije kuko wishwe ugacungurira imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose ubacunguje amaraso yawe ukabahindura ubwami bw'imana yacu no kuba abaherezi bayo kandi bazoba abami mu isi ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi bakikije ya ntebe na vya binyabugingo n'aba bakuru igitigiri cyabo cyari amasinzi n'amasinzi n'ibihumbi n'ibihumbi bavuga n'ijwi rirenga bati umwagazi yishwe abereye guhabwa ububasha n'ubutunzi n'ubwenge n'ubushobozi n'icyubahiro no guhimbazwa n'umugisha kandi icyaremwe cyose cyo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no hejuru
y a todas las no hejuru cosas y'ikiyaga que n'ibiri en muri byo ellos byose hay, numva oí decir, bivuga al que está biti sentado en byagiye el ku trono ntebe y al bo n'umwagazi Cordero, w'intama sea la alabanza, umugisha la ube honra, la ube gloria uwabo y el n'icyubahiro no poder guhimbazwa por los n'ububasha siglos de los ibihe siglos. bitazoshira Y los cuatro seres vivientes kandi bya binyabugingo decían, amén. Y bine los biravuga biti 24 amen ancianos bano se bakuru postraron sobre sus bikubita rostros hasi y adoraron al que barasenga vive por los siglos ibaho de los siglos. ibihe bidashira Ahora podemos ver aquí rero turashobora kubona en el ngaha capítulo 5 de mu gice cya Apocalipsis, gatanu cyo mu byahishije este gran yohana jubileo en iyi el yubire cielo ikomeye mu es ijuru el año del jubileo ni umwaka wa actualizado en el yubire cielo ugizwe mushasha en mu el día ijuru postrero. ku munsi Y w'iherezo para eso es que Cristo kandi nicyo gituma viene kristo en el día postrero aje ku munsi como w'iherezo león de la tribu de Judá, nk'intare como y'umuryango wa rey de yuda reyes nk'umwami y w'abami señor de señores, n'ubuganza abaganza para abrir kugira ngo el ciclo divino del año del jubileo, yugurure para llevar a igihe cabo su cy'imana obra cy'umwaka wa yubire kugira ngo akore igikorwa cyiwe gihwanye n'umwaka wa yubire kugira ngo akore igikorwa cyo kwisubiza ibyiwe nk'intare yo mu muryango wa yuda yugurure umwaka wa yubire mu ijuru kandi ngaha yongere awuguruye ngaha ku isi buri mwana w'imana yanditswe mu ijuru yakire inyungu z'umwaka wa yubire bagarurwe mu bugingo budashira bafite imibiri ihoraho kandi ihawe ubwiza bagire ishusho na kameremere nk'iy'umwami wacu yesu kirisito integuza kuza kwa biri kwa kirisito ariko avuga kuri iki kintu cyo mu byahishuriwe yohana igice cya gatanu haravuga hati yumvise yubire iyo ari ihari igihe uwo mwagazi w'intama yaza agafata igitabo cy'ubucunguzi nuko rero ubugingo bwabo bwarasemereye ibyo turabibona turaza kubibona hanyuma b'abakuru barasuse amasengesho y'abera kubera iki kubera ngaho hari uwo hafi w'umuryango aduhagarariye bo barunamye baririmba indirimbo bavuga bati wewe urabibereye kuko wishwe mbega yubire ikomeye cyane yabaye mu ijuru igihe umwagazi w'intama yava ku kibanza cyo kuvuganira abantu kugira ngo aze ngaha kugira ngo yisubize ibyiwe birashoboka ibyabaye kuri yohana kuba yabonye izina ryiwe ryanditswe ngaho igihe ibyo bimatendo byahishurwa mu ijuru we yaranezerewe cyane mwumvirize icyo havuga kandi icyaremwe cyose cyo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri byo byose numva bivuga byagiye ku ntebe n'umwagazi w'intama umugisha ube uwabo n'icyubahiro no guhimbazwa n'ububasha ibihe bitazoshira amen 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 kandi amen kandi bya binyabugingo bine biravuga biti amen bano bakuru bikubita hasi barasenga yabaye yubire ikomeye igihe gikomeye cyane igihe umwagazi w'intama yasohoka murabona igitabo cy'amabanga cyari kikimatanishije ishashara mu ijuru wewe wavuga ati hari izina ryanjye mbega sinzi nimba izina ryawe rihari nuko ryari ryanditswe ngaho uhereye isi itarashyirwaho iki ni igitabo cy'ubucunguzi ni igitabo cy'imatanijendwe ni igitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama ari amazina y'umwe wese muri mwebwe ndetse n'ijyanje yafashe igitabo yaracyuguruye nuko arakimena akizana ku isi akizana umumarayika wiwe w'indi kugira ngo agishyurire abantu biwe aho murabifise harabaye ugusemerera za reruya na za imana ishimwe kuko hari habonetse umwe yari abereye aho yohana niho yari ari ariko abona ibyo byose yaravuze ati kandi icyaremwe cyose mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri ibyo byose numva bivuga biti byagiye ku ntebe be n'umwaga mbega igihe cy'ubwiza igihe ibyo bimatanije byamenwa birashoboka yuko yohana yaravye nuko akaraba kure y'igihuzu akabona nuko akavuga ati yohana ari ngaho mbega yohana ari gushobora kubona yohana gute ni gute yohana ari gushobora kwibona mbega murazi b'abakuru 24 aba ari bo niba bakuru
niba abahungu 12 ba Yakobo n'intumwa 12. Yohana rero ni umwe mu ntumwa 12. Rero yari mu iryo yerekwa yibona nk'umwe mu ntumwa 12. Rero turashobora kubona yuko iryo ryari yerekwa ry'ivyo Yohana yari karabona bizoba mu gihe cy'iherezo. Yohana mu gihe cy'iherezo yari nk'umwe muri izo ntumwa 12 izo yabonye. Byariko rero birigaragaza mu buzima bwa Yohana, ariko Yohana yari yabibonye bitaraba, abibona mu iyerekwa nk'umwe muri ba bakuru 12. Mbega mwebwe murazi ikintu kimwe? Muri rya sinzi ryariko rirahimbaza Imana, aho hari umwe wese muri mwebwe ahimbaza Imana muri iyo yubire, kuko sabo mu ijuru gusa bariko bahimbaza Imana, ahubwo n'abari mu isi nabo bariko bahimbaza Imana. Kandi abo n'abaturanijwe b'Imana bo muri iki gihe cy'iherezo. Rero turashobora kubona iyi yubire ikomeye, y'umwaka wa yubire wagizwe mushasha ku munsi w'iherezo. Kandi nicyo gituma Kristo ku munsi w'iherezo ategerezwa bari ku munsi w'iherezo yigaragaje nk'intare mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, kugira ngo habiki, kugira ngo akore ibihwanye n'umwaka wa yubire, kugira ngo hagaragare mu mwaka wa yubire, hagaragariye mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo hamwe n'abarigize bakire imigisha y'umwaka wa yubire igaragajwe muri umwe wese muri mwebwe no muri jewe nanje. Rero twabonye ibanga ry'umwaka wa yubire. Twabonye yuko iri banga ry'umwaka wa yubire wahawe ihanga ry'Abaheburayo ryari kuzogaragazwa, ryari kuzogirwa rishasha ku munsi w'iherezo. Gutyo abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bakagarurwa mu buzima buhoraho bafise imibiri ihoraho, abapfuye bizera Kristo bakagaruka ku isi bari mu mibiri ihoraho. Gutyo tukaronka ugucungurwa kw'imibiri kwasezeranijwe mu Baroma igice c'8 umurongo wa 14 ukageza ku wa 35. Twovuga kugeza ku wa 35. Gutyo buri mwana w'Imana ari mu isi nawe kugira ngo yakire umubiri uhoraho mu mwaka wa yubire wagizwe mushasha. Rero twabonye igituma ari ingirakamaro cyane umwaka wa yubire hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, n'igituma Imana yategetse ko umwaka wa yubire buri muntu wese ko yosubira mu muryango wiwe ndetse no mu murage wiwe, uwaba yatakaje umurage wiwe n'uwaba yagizwe umuja bitumwe n'ideni runaka canke yuko bitumwe nuko yaba yadandajwe. Mu mwaka wa yubire yaridegembya mu mwuzuro, kandi umurage wiwe waridegembya, nuko nawe rero agasubira mu murage wiwe, agasubira mu gihugu ciwe, agasubira mu itongo ryiwe. Gutyo rero yarakira umugisha w'umwaka wa yubire. Wari umwaka ubwo hatangazwa ukwidegembya mu isi yose. Mu kwezi kw'indwi, ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi haratangazwa ukwidegembya mu isi yose, hakavuzwa inzamba y'umwaka wa yubire ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi. Kandi umunsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi ni umunsi w'impongano. Umunsi w'impongano, umunsi wo guhuzwa kw'ihanga ry'Abaheburayo ryiyunga n'Imana. Umunsi w'impongano wisubiyemo, impongano yacu ni Kristo. Turabona yuko Kristo yuko ari we aduhuza n'Imana. Nicyo gituma Mutagatifu Pawulo yavuga ngo nimwihuze n'Imana uyu munsi. Rero ukwihuza kwacu n'Imana mu mwaka wa yubire, turabona yuko tuzohuzwa mu buryo bufatika, kuko tuzogira umubiri uhoraho. Kandi ibyo vyerekana yuko mu buryo bufatika naho nyene tuzoba dufitaniye amahoro n'Imana.
Cuando recibimos a Cristo como nuestro nk'uko igihe Salvador twakira kristo nk'umukiza wacu y lavamos nuestros pecados tukoza en la ibyaha sangre de byacu mu maso ya Cristo, kristo el cual es el Cordero ari Pascual, we él mwagazi es w'intama wa nuestra Pascua y pasika también ari we ari él pasika es nuestra yacu expiación. ni nawe mpongano yacu Encontramos que recibimos turabona un yuko cuerpo twakiriye teofánico, umuriro wa teofaniya espíritu teofánico, impwemu ya y teofaniya espiritualmente en ese mu buryo cuerpo bw'impwemu teofánico muri uwo mubiri wa tenemos teofaniya paz con Dios. tukagiranira amahoro n'imana Estamos reconciliados con Dios. tugahuzwa Pero falta la n'imana ariko gusa reconciliación haracyabura de nuestro cuerpo uguhuzwa físico kw'imibiri con yacu Dios. ifadika igahuzwa n'imana ¿En dónde obtendremos un cuerpo con aho vida tuzoronka eterna? umubiri ufise Y umubiri estaremos jovencitos uhoraho por kandi toda tuzoba la turaba eternidad. imiyabaga ibihe bidashira Y viviremos con Cristo a kandi imagen y tuzobana na semejanza kristo de nuestro duvuze amado ishusho na kameremere Señor Jesucristo. nk'iby'umukundwa wacu umwami yesu kristo kandi tuzoganzanya na kristo imyaka igihumbi La mu eternidad. nyuma n'ibihe Ahora bidashira podemos ver lo que rero para la iglesia del Señor Jesucristo, para el turashobora día kubona posterior icyo ari será cyo ishengero ry'umwami yesu kristo icyo azoba ari cyo yubire yagize así nshasha como fue nk'uko el día byabaye de la Pascua ku munsi wa actualizada pasika ugizwe mushasha para la iglesia del Señor Jesucristo, o ishengero sea, ry'umwami yesu kristo para ni el ukuvuga Israel kuri celestial. isirayeli yo mu Vean ijuru cómo Dios murabona ingene imana las cosas que cumpliría ibintu en yari Israel kuzoshitsa muri celestial, isirayeli yo mu ijuru las reflejó yabishushanije en Israel terrenal. muri isirayeli yo ku Porque isi está el Israel terrenal, Kuko que es la Israeli yo ku descendencia isi de Abraham según la carne, pero ni está el abakomoka Israel muri aburahamu mu buryo celestial, bufadika que es ariko la isirayeli yo mu descendencia de ijuru Abraham por medio ni de urubyaro rwa Jesucristo, aburahamu biciye muri que yesu son kristo los nacidos de nuevo, ari bo abavutse los bugira que han creído kabiri en Cristo como abizeye Salvador kristo nk'umukiza y han lavado wabo sus pecados bakoza en la ibyaha sangre byabo mu de maraso ya Jesucristo. kristo Por eso es que San Pablo nicyo gituma mutagatifu nos pawulo habla acerca atubwira de quiénes somos nosotros, ku bijyanye n'abo y nos turi bo dice en el libro de kandi Gálatas, atubwira mu gitabo en el cy'abagarati capítulo mu gice cya gatatu 3 dice pues verso 26 pues ku murongo wa todos sois mirongo ibiri na hijos de gatandatu Dios aravuga por la ati fe mwese en muri abana Cristo b'imana Jesús, kubwo porque kwizera todos los que yesu habéis sido kuko bautizados mwese en Cristo, ababatirijwe de kuba Cristo abakristo estáis revestidos. mwambaye ¿Por kristo qué? Porque kubera iki hemos recibido el kubera cuerpo ko twakiriye teofánico umuriro de wa la sexta teofaniya dimensión. wo mu buringanire bwa gatandatu Y ya no hay judío ni griego, ntashobora ni hay kuba esclavo, umuyuda ni cyangwa libre, umugiriki no hay varón ntashobora ni kuba hembra, umugurano porque cyangwa todos uwidegenza vosotros ntashobora kuba sois umugabo uno cyangwa umugore en kuko Cristo mwese Jesús. muri umwe muri kristo yesu Y si vosotros sois de Cristo, ko muri abakristo ciertamente muri urubyaro rwa linaje de aburahamu Abraham sois. Y herederos muri según abaragwa la promesa. nk'uko byasezeranye Vean cómo murabona los ingene miembros del cuerpo visto de abagize Cristo umubiri banga wa kristo son linaje de Abraham. ari abakomoka muri Son aburahamu ese linaje de Abraham celestial que nabo por muri urwo la rubyaro fe rwa en aburahamu Cristo kubwo kwizera vienen kristo a ser hijos baca de rero Abraham. bahinduka abana ba aburahamu Pero sigue diciendo aquí, ariko harabandanya havuga ngaha vamos a ver, lo que nos dice reka turabe ibyo el tubwirwa apóstol San Pablo en n'intumwa pawulo capítulo muri 3, galatiya verso igice cya 6 gatatu en umurongo wa adelante gatandatu dice, ukabandanya así haravuga Abraham hati creyó a nk'uko Dios aburahamu y le yizeye fue imana contado por akabiharugwa ko justicia. nk'ukugororoka Sabed, por tanto, mumenye que los rero que son de fe, yuko abishimiye estos son ukwizera hijos ari bo de bana Abraham. ba aburahamu Los que son de la fe en Cristo, estos son qué? Hijos de Abraham. abo kwizera nibo bana ba aburahamu abishimiye ukwizera nibo bana ba aburahamu La línea de Isaac, biciye sino que mu viene murongo wa por dawidi medio de ariko Jesucristo, baza biciye muri el yesu cual kristo produce ari el we nuevo nacimiento akora en ukuvuka cada ubugira hijo kabiri e muri hijo buri de mwana Dios, w'imana hija e w'umuhungu hijo de Dios, n'umukobwa de w'imana este cuerpo mixto de creyentes llamado b'uwo la mubiri iglesia w'ibanga del witwa Señor Jesucristo. ishengero ry'umwami La yesu iglesia del kristo Señor Jesucristo ishengero es el ry'umwami yesu Israel kristo celestial. ni isirayeli yo mu Y el ijuru pueblo hebreo es kandi el ihanga Israel ry'abaheburayo terrenal. ni isirayeli yo El ku pueblo isi hebreo es la ihanga iglesia ry'abaheburayo ni de la ishengero ryo ku descendencia isi de Abraham según la carne, urubyaro rwa aburahamu mu buryo bw'umubiri la iglesia del Señor kandi ishengero Jesucristo, ry'umwami sus yesu kristo miembros naryo son n'abarigize el Israel celestial ni por isirayeli yo mu medio ijuru de Jesucristo, biciye muri yesu kristo por medio del segundo Adán, biciye muri también adamu wa del kabiri segundo Isaac. biciye no muri isaka wa kabiri Y ahora rero vean ustedes, dice ahí la escritura, ibyanditswe biravuga previendo que Dios había de justificar por kandi la fe a ibyanditswe los byabimenye gentiles, bitaraba dio de antemano la buena yuko nueva a imana Abraham, izotsindanishiriza diciendo, en ti abanyamahanga serán kubwo benditas kwizera todas las naciones. bibarira O sea, aburahamu ubutumwa bwiza los gentiles. bw'ibitaraba biti muri wewe niho amahanga yose azoherwa umugisha ni ukuvuga abanyamahanga Son
bendecidos nuko con abishimira el ukwizera creyente bahabwa Abraham. umugisha hamwe na aburahamu Y yizera. sigue diciendo, harabandanya havuga porque todos los que dependen de las obras de la ley abishimira ibikorwa están by'ibyagezwe bajo bose maldición. bari Pues escrito bari está, n'umuvumo, maldito todo aquel kuko que no handitswe permaneciere en ngo azoba todas las cosas avume umuntu escritas wese en el libro de la ley adashishikara ibyanditswe para hacerlas. byose mu Y gitabo que por la cy'ibyagezwe ley ngo avyitondere. ninguno se justifica para con Dios. Bira- Es evidente. biraseruka Porque yuko ata el muntu justo atsindanishirizwa por la fe n'ibyagezwe vivirá. imbere y'Imana, kuko Y la handitswe ley ngo no umugororotsi es de fe, azobeshwaho sino no que kwizera, dice, ariko el que ibyagezwe hiciere estas cosas ntibiva ku vivirá kwizera, yamara por ellas. ngo uzovyitondera nivyo bizomubeshaho. Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu, kuko handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti. rero Kristo yaramanitswe ku giti hariya, ku giti cy'umusaraba hariya i Karuvariyo, Para que en Cristo Jesús Kuko- la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles kugira a fin de que ngo por la umugisha fe w'Aburahamu ushike recibiésemos ku la banyamahanga promesa bawuhejeje na del Yesu Kristo, Espíritu. kugira ngo ukwizera Esa promesa del Espíritu Santo, kuturonkeshe mpwemu en donde twasezeraniwe, al recibir a Cristo como nuestro Salvador aho y twakira lavarnos Kristo nk'umukiza nuestros wacu pecados, tukoza en ibyaha la sangre de byacu Cristo, mu maraso ya recibimos Kristo, el Espíritu de Cristo, aho twakira mpwemu wa recibimos Kristo, así un espíritu teofánico twakira gutyo en la umubiri wa santa dimensión. teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, kuko Cuando hemos nacido aquí en la tierra, igihe hemos twavukira nacido ngaha ku y isi, hemos recibido un espíritu del mundo de la twakiriye quinta mpwemu yo mu dimensión, isi yo mu buringanire bwa pero se requiere gatanu, un nuevo ariko nacimiento hakenewe para recibir ukuvuka un espíritu bushasha kugira ngo teofánico de turonke la sexta mpwemu wa dimensión. teofaniya wo mu buringanire bwa Y así gatandatu, entrar a vida eterna. gutyo twinjire mu bugingo budashira, twinjire mu mugambi w'Imana w'iremwa ry'Imana, kugira ngo gutyo En el mismo orden que vino muri Jesucristo rwa rutonde a la nyene ubwo tierra, Yesu Kristo yajemwo cada uno ngaha de ku isi, nosotros umwe wese muri twebwe a esta tierra aze ngaha ku con un isi cuerpo eterno, afise umubiri uhoraho, kuko por medio del nacimiento natural a través de biciye mu papá y mamá, kuvuka bisanzwe biciye muri papa na mama, twaje biciye mu kiremwa cyaguye. Rero en una raza nicyo gituma twaje que está en mu muerte, kiremwa y por eso kiri al mu recibir rupfu. a Cristo como nuestro Salvador, Rero igihe twakira Kristo nk'umukiza wacu, tuba tuvuye mu rupfu tugiye mu bugingo, gutyo turaronka mpwemu yo mu buringanire bwa gatandatu, uburinganire bw'Imana, aho somos colocados en la misma dushigwa mu kibanza en que nka Cristo cya kindi estaba nyene Kristo yari arimo imbere y'uko aza ngaha mu mubiri w'umuntu, kugira ngo mu nyuma Kristo kugira ngo mu nyuma Kristo aze ngaha mu mubiri ufadika biciye muri Mariya. We yaravuze ati, nta n'umwe anyaka ubuzima, ndabutanga ku bwanje kugira ngo nongere kubwisubiza. Ivyo vyerekana yuko Kristo yashobora kubandanya abaho, ariko mu gihe atari kuba yishize ko ivyaha ngo yigire uwupfa, ngo arihe ideni ideni ry'icyaha, kuko twebwe twari kugira ngo twebwe dushobore kubaho ibihe bidashira. Rero Kristo yaravuze ati, iyo urugano rutaguye mu isi ngo rupfe, ruguma ari rwonyene. Ni ukuvuga ko Kristo yari kubandanya abaho wenyene mu mubiri ufadika ngaha ku isi ari wenyene imyaka 2000 iheze, ariko nta kindi kiremwa na kimwe cyari gusigaraho kuri uno mubumbe w'isi. Kristo yari kugenda mu gihugu cya Isirayeli, aja muri Asiya ntoya, akaja mu Burayi, akaja muri Amerika ya ruguru, akaja muri Amerika Latine. Aho rero ntiyari gusanga ikiremwa na kimwe muntu, kuko ikiremwa muntu igihe Kristo yava hariya, ikiremwa muntu rero cyose cyategezwa gupfa. Rero Kristo mu kwishira ko ibyaha byacu yarapfuye, urupfu rwaraje kuri Kristo. Ivyanditswe bivuga yuko Kristo yamanutse ikuzimu ari muri mpwemu, ari mu mubiri we wa teofaniya, abwira ubutumwa ubugingo bwari bupfunzwe abatumviye mu gihe cya Nowa. Ariko mu nyuma turabona yuko Kristo yatse imfunguruzo rupfu na kuzimu, imfunguruzo za rupfu na kuzimu yazatse umugwanitsi, aca araduga, aca muri paradizo, mu nyuma arazuka ari kumwe n'abera bo mu isezerano rya kera, abera bo mu isezerano rya kera. Mu nyuma yamaze iminsi 40 ngaha ku isi, ndetse n'abera bo mu isezerano rya kera bari ngaha bari kumwe na Kristo, biyereka benshi bo mu miryango yabo. Mu nyuma baragiye mu izamurwa igihe Kristo yaduga mu ijuru, kandi turabona ko Kristo hamwe n'icyo gikorwa yakoze ku musaraba i Karuvariyo, murabona
esas efectivas yishyizeho sacrificios ibyaha de Cristo en byacu cada uno de nuko nosotros akora cuando hemos ikimazi. recibido a Cristo como nuestro Salvador. Mientras la persona no ha igihe recibido a umuntu Cristo como su atakiriye Salvador kristo nk'umukiza y ha lavado wiwe sus pecados ngo en la yoze sangre de ibyaha Cristo, by'iyo mu maraso ya el kristo, sacrificio de Cristo no ikimazi se cya hace kristo efectivo para ntikigira la ikimazi persona. kuri Eso uwo es muntu. que se requiere nicyo que la gituma persona rero hakenewe yuko umuntu abanza kumwemera nk'umukiza wiwe, akoza ibyaha byiwe mu maraso ya kristo, akakira mpwemu wiwe yera, kugira ngo gutyo abe uwugize umubiri w'ibanga wa kristo w'ibi byaremwe bishasha, ibyo kristo yakomeje kuba ariko ararema guhera ku munsi wa panekoti kugeza ubu. Kandi kugira ngo hashobore kubaho ibi byaremwe bishasha, aho ariko ararema umubiri wa teofaniya wa buri mwana w'imana, buri mwana w'imfura yanditswe mu ijuru, turabona yuko byabaye ngombwa ko aza nk'umwagazi w'intama imyaka 2000 iheze mu mubiri w'umuntu kugira ngo akore igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. Kandi mu gihe cy'iherezo, kugira ngo kristo ashobore kuduha umubiri ufadika kandi uhoraho, ndetse habeho n'umuziko w'abapfuye bizeye kristo no guhindurwa kwa twebwe ariho turi bazima, ategerezwa kuza ku munsi w'iherezo nk'intare yo mu muryango wa yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe, kugira ngo akore igikorwa cyo kwisubiza ibyiwe kugira ngo mu ijuru yugurure icyo gihe cya kimana, kugira ngo gutyo buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'imana agaruke ku isi afise umubiri uhoraho. Abagiye muri kahise natwe akiriho turi bazima duhindurwe, tugire umubiri uhoraho kandi uhawe ubwiza, twese tugire ishusho na kameremere nk'iby'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero murabona ingene hugururwa igihe cy'Imana cy'umunsi mukuru wa Pasika. Kristo yaje ari nk'umwagazi w'intama wa Pasika. Rero igihe cy'Imana cy'umwaka wa yubile kugira ngo akore kwisubiza ibyiwe, Kristo aza nk'intare yo mu muryango wa yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, kugira ngo yisubize ibyiwe. Rero ku iherezo ry'ugushyitsaho kw'imatangije cy'indwi azoba ariko arakora, kandi mu nyuma abapfuye bizeye kristo bazozuka bari mu mibiri ihoraho, natwe akiri bazima tubabonye tuzoca duhindurwa nitwababona. Gutyo mpwemu wa teofaniya y'umumwe wese muri twebwe izokorera muri uwo mubiri ufadika, kandi izohindura umubiri ufadika, kuko ijambo twakiriye, ijambo ry'Imana iryo twakiriye ari ryo ryakomeje kuwambara umubiri muri twebwe, rizokwigaragaza kandi rizorema uwo mubiri mushasha. Ijambo twaryakiriye mu buryo bw'ubutumwa, kandi twaryakiriye mu buryo bw'umubiri wa teofaniya, kuko umubiri wa teofaniya ni umubiri w'ijambo, n'ijambo kandi ijambo yihaye umubiri yigaragaza, kandi azotanga umubiri mushasha, azorema umubiri mushasha wa buri umwe wese muri twebwe. Nje gituma rero umubiri wa teofaniya, uwo mubiri w'ijambo uzoba uriko urakorera mu buzima bwacu kugira ngo utugeze ku gutungana, gutyo uhindure umubiri ufadika ubu twebwe dufise. Nicyo gituma rero mworeka uwo mubiri wa teofaniya uwo twakiriye witwa marayika ashagaje iruhande y'abamwubaha akabarokora, nimureke abe ari gukora muri twe mu buzima bwacu, kandi hagaragazwe ubwo buranga bw'Imana muri umwe wese muri twebwe, kandi ubwo buranga bw'Imana bugaragazwe muri umwe wese muri twebwe, hamwe n'iyo kamenemere y'Imana igaragare muri umwe wese muri twebwe, kuko twese turi abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, turabakomoka ku Mana. Rero kamenemere y'Imana itegereza kugaragarira muri umwe wese muri twebwe. Umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu utegereza gukorera muri twebwe kugira ngo hagaragare ubwo buranga bw'Imana, kugira ngo igaragaze iyo kamenemere y'Imana, ako kamenemere k'Imana k'umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, kugira ngo gutyo ku munsi w'iherezo imibiri yacu ihindurwe, umubiri wacu ufadika uhindurwe, dufise imibiri ya teofaniya, kandi abapfuye bizeye kristo bagaruke ku isi imbere y'uko twebwe duhindurwa, bagaruke bari mu mibiri ya teofaniya, gutyo
físicos y bagire eternos, imibiri ifadika los kandi cuales serán ihoraho creados ariyo izoba yaremwe del polvo de la tierra, mu mukungugu wo ku pero ya isi nosotros ariko tenemos el twebwe polvo de la tierra, turafise umukungugu wo ku isi ari wo uzokoreshwa mu mubiri mushasha. nuestro cuerpo rero teofánico, uyu mubiri wacu wa nuestra teofaniya teofanía yacu izohindura uyu mubiri y ufadika lo transformará en un kandi cuerpo eterno, izohindura mu mubiri uhoraho, creará un cuerpo eterno, izorema umubiri con este uhoraho, polvo de la tierra que tenemos en la umubiri actualidad, w'umukungugu wo dufise ubu. y así seremos Gutyo personas, rero no solamente tuzoba abantu eternos gusa atari en el abahoraho mu espíritu buryo del cuerpo bw'impwemu teofánico, sino mu mubiri wa también teofaniya, en el ariko cuerpo físico, tuzoba n'abahoraho mu porque mubiri tendremos un ufadika cuerpo kuko eterno tuzoba y dufise glorioso, umubiri uhoraho un cuerpo glorificado, kandi y dufise así umubiri seremos uhawe a ubwiza. imagen Gutyo rero y tuzoba tugira semejanza de Jesucristo. ishusho na kameremere nk'ivy'umwami Yesu Kristo. tuzogira ishusho nk'iya Yesu Kristo kubera ko tuba dufise umubiri wa teofaniya ariyo ari ishusho ya Yesu Kristo, kandi tuzogira kameremere nk'iya Yesu Kristo mu kugira umubiri ufadika kandi uhoraho. Gutyo rero tuzoba dusa na Yesu Kristo dufise umubiri ufadika kandi uhoraho kandi uhawe ubwiza. Gutyo rero tuzogira ishusho na kameremere nk'ivy'umwami wacu Yesu Kristo. Gutyo rero tuzogira ishusho na kameremere y'Imana. Yesu Kristo yambaye umubiri, rero twebwe tuzoba dufise ishusho y'Imana ariyo izoba yabaye umubiri, ariyo yabaye umubiri muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga yuko iyo umuntu yatakaje mu kugwa mu itongo rya Edeni, izogarurirwa abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maso ya Kristo, tukaronka mpwemu wiwe yera, rero haragarurwa ishusho y'Imana, no kuvuga teofaniya, umubiri wa teofaniya. Kandi ku munsi w'iherezo naho nyine hazogarurwa iyo kameremere iyo twabonyemo Imana igaragarije muri Yesu, kandi twese tuzogira ishusho, tuzosa n'umwami wacu Yesu Kristo dufise imibiri ihoraho. Gutyo tuzoba tugaruwe, hazoba hagaruwe kameremere y'Imana ariyo ari Yesu Kristo, ariyo yabonekeye muri Yesu Kristo. Rero tuzogira ishusho na kameremere y'Imana, kuko Imana yarigaragaje mu mubiri, kandi rero n'umwe wese muri twebwe tuzoba tugaragariye mu mubiri uhawe ubwiza kandi uhoraho nk'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Ivyo nivyo umwaka wa yubile wagizwe mushasha muri kino gihe cy'iherezo icyo twebwe turiko turabamo, aho umwaka wa yubile uzogirwa mushasha ku batoranije b'Imana, ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, ku mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Ivyo nivyo abagize umubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo abafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Rero twabonye ibanga ry'umwaka wa yubile, kandi ibintu bitegerezwa kuba mu kino gihe cy'iherezo kugira ngo uhindurwe mushasha hagati mu ishenge ry'umwami Yesu Kristo, umwaka wa yubile. Gutyo turonke ukugarurwa, buri mwana w'Imana wese aronke agarurwe mu bugingo budashira, afise umubiri uhoraho n'impwemu ya teofaniya ihoraho. Mwa kino gihe cy'iherezo ibintu biriko biraba mu buryo bw'impwemu bizoba biriko biraba ku munsi w'iherezo mu buryo bufadika, aho twebwe tuzohindurwa inyuma y'uko abapfuye bizeye Kristo bazoba bazutse. Turiko turabona ingene hariko haraba ugusobekerana, aho hariko haratanguzwa umwaka wa yubile. Twabonye uburyo umwaka wa yubile winjira mu gihe cy'iherezo kugira ngo habeho inyungu z'umwaka wa yubile ugizwe mushasha mu bagize umubiri banga wa Kristo.
Por eso es que en este tiempo final, nicyo gituma mu kino gihe cy'iherezo la gran voz de trompeta, hamwe o n'ijwi rirenga trompeta del ry'inzamba año canke jubileo, inzamba y'umwaka wa están siendo yubile llamados y juntados todos los turiko escogidos de Dios, abatonejwe b'imana y barahamagarwa está kandi siendo bakegeranywa anunciado al pueblo de Dios kandi el abantu b'imana tiempo de liberación. baratangarizwa Un umwaka wo tiempo de liberación kubohorwa como la tuvo igihe el pueblo hebreo cyo allá kubohorwa en nk'uko Egipto, y abaheburayo un tiempo bawugize de hariya liberación muri en egiputa donde igihe cyo los kubohorwa muertos en Cristo igihe resucitarán, ubwo abapfuye y bizera nosotros los que kristo vivimos bazozuka natwe bakiri seremos bazima transformados. tugahindurwa Será una liberación azoba total, ari ukubohorwa mu en mwuzuro donde gucungurwa mu mwuzuro lo que antes era solamente en las primicias aho ivyari será umushuzo en toda su plenitud bizoba bihari mu mwuzuro wose kuri en twebwe este twese tiempo final. kuri twebwe twese mwa kino gihe cy'iherezo kuko turafise umushuzo wa mpwemu ariko isezerano ni uko ku munsi w'iherezo tuzoronka umwuzuro wa mpwemu w'imana hamwe n'umwuzuro wa mpwemu w'imana ugaragarijwe muri umwe wese muri twebwe mu mubiri uhoraho wo tuzokwakira vuba cyane. Umwaka wa yubile ni igihe cy'imana mu mugambi w'imana gihwanye n'uno munsi w'iherezo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Mu nyuma ku mubumbe w'isi iki gihe cy'imana cy'umwaka wa yubile kizoshitswa inyuma y'inganji y'imyaka igihumbi, ariko ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo kubera yuko ryo ryamaze guca mu ntambuko mbi cyangwa ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga, kandi igihe cy'indwi ni ishusho n'ingero y'ikimpumbi cy'indwi, ni ishusho y'inganji y'ikimpumbi. Turabona yuko bigenewe ishengero ry'umwami Yesu Kristo kwinjira mu gihe cy'imana kigira umunani, aho icyo gihe cy'imana cy'igihe cy'ibikomeza imfuruka, aho hakingurwa ikiringo cy'ubwami, aho hakingurwa igihe cy'umwaka wa yubile ku bana b'Imana. Nicyo gituma rero Yesu Kristo ari mu ishengero ryiwe mu gihe cy'ibihe rikomeza imfuruka mu kino gihe cy'iherezo, kugira ngo akore igikorwa cyo kwisubiza ibyiwe nk'intare yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, gutyo akore umuzuko w'abapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Mu guhindurwa gushasha kw'ibanga ry'umwaka wa yubile, ibanga ry'umwaka wa yubile twaribonye, twabonye icyo ari cyo ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi twabonye icyo azoba ari cyo ku mubumbe w'isi inyuma y'inganji y'ikimpumbi. Ariko ubu mwa kino gihe icyo twebwe turiko turabamo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, murabona harashikirizwa igihe cy'imana cy'umwaka wa yubile ku bw'izera y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ririnjira mu gihe cy'imana cy'ibihe bidashira, ririnjira mu gihe cy'imana kigira umunani ari wo mwaka wa yubile. Mu gihe twaharura imyaka y'iminsi mikuru yarenganye kugeza tugeze mu mwaka wa yubile, rero muzobona uko harenganye ubwa mbere imyaka indwi y'isabato mu gahe gato k'imyaka 49. Buri myaka indwi, buri mwaka w'indwi wari umwaka w'umunsi mukuru, umwaka w'isabato. Rero mu myaka 49 harimwo imyaka indwi y'isabato. Inyuma y'umwaka w'indwi rero w'isabato harashika umwaka wa yubile, umwaka w'umunsi mukuru, umwaka wa yubile ubwo hatangazwa ukubohorwa mu isi yose, ukwidegembya. Uwo mwaka wa yubile ni umwaka wa 50, ari wo mwaka w'umunani w'umunsi mukuru uhwanye n'igihe cy'ibihe rikomeza ifuruka mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi murabona icyo gihe cy'imana ko gishyitswa ubwa mbere muri Amerika Latine na Karayibe. Nicyo gituma rero ubutumwa bwo gucungurwa kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, ukuzuka kw'abapfuye bizera Kristo hamwe no guhindurwa kwa twebwe ariho turi bazima, bibera hehe? Bibera mu gace ahariko harashikirizwa igihe cy'imana cy'umwaka wa yubile, igihe cy'imana cy'igihe cy'ibihe rikomeza imfuruka. Ako gace rero ni Amerika Latine na Karayibe.
kandi ni hehe hari estarían escuchando abari kuzoba bariko barumva inzamba y'umwaka wa yubile ubutumwa del reino bw'ubutumwa bwiza bw'ubwami buvuga butangaza uguhishurirwa kw'Imana ko kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza. Mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe. Turi ngaha twumva inzamba y'umwaka wa yubile ivuga itangaza ukwidegemvya ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, itangaza ukugarurwa mu bugingo budashira kwa buri mwana w'Imana w'umuhungu n'umukobwa, ubwo gucungurwa gushikijwe kuri uno munsi w'iherezo, aho abapfuye bizera Kristo bazozuka ubwa mbere, natwe akiri bazima tugahindurwa. Gutyo rero hazoshitswa umwaka wa yubile, gutyo hazoba hagizwe bundi bushasha umwaka wa yubile hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ishengero ry'umwami Yesu Kristo ririnjira mu mwaka wa yubile muri kino gihe cya nyuma kugira ngo higaragarize mu buryo bufadika ibintu byose mu buryo bw'impwemu vyagiye biraba. Ni ukuvuga ko mu buryo bw'impwemu twakiriye umuriro wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Rero mu gihe cy'iherezo naho nyene tuzoronka umubiri ufadika uhoraho. Ni ukuvuga yuko mu mwaka wa yubile mu gihe cya nyuma mu buryo bufadika naho nyene tuzogira inyungu z'umwaka wa yubile nk'uko vyabaye mu buryo bw'impwemu, tukaba twarakiriye inyungu z'umwaka wa yubile turaronka umuriro wa teofaniya. Ku munsi w'iherezo rero turabironka mu buryo bufadika, tukaronka izo nyungu, tukaronka umubiri ufadika uhoraho kandi wawe ubwiza uvuye kuri Yesu Kristo. Gutyo hazoba hashikijwe umwaka wa yubile mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nico gituma rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri kino gihe cy'iherezo rihamagarirwa kuduga hejuru mu gihe cy'ibire komeza imfuruka, aho igihe cy'umwaka wa yubile kigaragarira kuri uno munsi w'iherezo, kubwo kugarurwa kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, bagarurwa mu buzima buhoraho bafise imibiri ihoraho, ndetse bagarurwa mu murage w'ivyo Adamu na Eva batakaje mu kugwa. Nuko rero twese turagarurwa, byose rero biragarurirwa abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Je gituma rero tuzoshobora kuganzanya na Kristo mu nganji y'imyaka 1000 no mu nyuma ibihe bidashira turi nk'abami n'abaherezi, kubera yuko turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo umwami wacu, kandi mu kwakira umurage wacu ufadika ari ubwami, ndetse tunaganzanye na Kristo imyaka 1000 mw'ihanga ry'Abaheburayo, ndetse tunaganze n'amahanga yose. Turabona ko rero kugira turonke ico kibanza cy'abami ngaha ku isi hakenewe yuko twinjira mu gihe cy'umwaka wa yubile ugizwe mushasha, aho tuzoba twambaye nk'abami n'abaherezi dufise umubiri uhoraho. Uwo ni wo mwambaro twebwe dukeneye, umwambaro ufadika kandi uhoraho, kugira ngo tuganzanye na Kristo imyaka 1000 mu nyuma n'ibihe bidashira, gutyo tugire umurage wacu ugaruwe, kuko umumbe w'isi hamwe n'isanzure ryose ivyo ni umurage w'Imana uhabwa abana b'Imana, kandi Kristo ni umuragwa kuko we yararishe ikiguzi. Re natwe turabaraganwa na Kristo kugira ngo tuganzanye nawe turi mu ihanga ry'Abaheburayo, tuganze n'andi mahanga ndetse n'isanzure ryose. Rero umurage w'Imana ku bana bayo ni ivyaremwe vyose. Rero turashobora kubona igituma Imana yakomeje kurungika uva mu gihe uja mu kindi no mu gihe uva mu kindi abamarayika bayikorera, ari wo Pawulo avuga ko irungika. Reka turabe ngaha
capítulo 1, verso 14. igice cya mbere umurongo wa 14 mu cete ciwe c'abaheburayo. No son todos espíritus Mbega ministradores abamarayika bose enviados si para mwe servicio muzikorera a favor zituma de los gukora que serán igikorwa herederos de ku salvación. bw'abazoragwa agakiza? Esos espíritus ministradores Izo mpwemu que son zikora ángeles ministradores, espíritus abo bamarayika ministradores, bakora son los mensajeros que ni Cristo intumwa envía izo Kristo a los herederos de salvación, arungikira o sea, abaragwa a su iglesia. agakiza, ni ukuvuga Son los ángeles ishengero mensajeros de las ryiwe. diferentes edades, n'abamarayika de la ntumwa iglesia w'ibihendwi gentil. vy'ishengero Son los ry'abanyamahanga, siete mensajeros de las siete edades, y n'abamarayika n'umwandwi w'ibihendwi el vy'ishengero, ángel mensajero hamwe na del Señor marayika Jesucristo, w'umwami la Yesu heredad Kristo de la piedra angular. mu gihe Esos cy'ibuye son rikomeza ángeles imfuruka. Abo n'abamarayika ministradores que b'abakozi ministran la palabra de Dios bazana en ijambo la edad ry'Imana en que Cristo mu gihe los envía. aho Kristo yaba Son yabarungitse. espíritus teofánicos de la Ni- sexta dimensión, ni impwemu za teofaniya espíritus de zo mu profetas buringanire bwa gatandatu, impwemu z'abavugishwa que están en la sexta dimensión y son arizo enviados a esta zari tierra mu buringanire bwa en gatandatu carne zikarungikwa humana ngaha ku isi para mu mubiri ministrar la w'umuntu palabra de kugira Dios ngo zizane ijambo ry'Imana correspondiente a la edad y rihwanye dispensación n'igihe en hamwe que n'ikiringo Dios los envía. aho Imana yaba Estos yazirungitse. ángeles ministradores Abo bamarayika bakora son b'abakozi enviados de edad en edad bagiye bararungikwa y de uva mu gihe dispensación uja mu kindi en no dispensación. mu kiringo uja mu kindi. Y estos ángeles ministradores Kandi son abo bamarayika b'abakozi nk'uko twabibonye, siendo los mensajeros kuba que ari Cristo intumwa envía izo Kristo a los arungika herederos de salvación, o sea, ku baragwa a los agakiza, miembros ni de su ukuvuga cuerpo, mismos abagize creyentes, umubiri we w'ibanga a los w'abizera, primogénitos escritos en el imfura cielo, zanditswe mu en el ijuru libro de mu la vida del gitabo Cordero. cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. ángeles Abo bamarayika Vienen a la tierra baza ku isi directamente a los herederos de bakaza salvación, ku baragwa agakiza, vienen directamente al cuerpo baza místico de ku mubiri Cristo w'ibanga wa y les Kristo, traen el mensaje baka- correspondiente bakabaha a su ubutumwa tiempo. buhwanye Y n'icyo con ese gihe. mensaje son Kandi hamwe llamados n'ubwo y butumwa juntados los escogidos de Dios abatoranijwe barahamagagwa y obtienen bakegeranywa, las bendiciones de Dios gutyo bakaronka correspondientes imigisha a ese y'Imana tiempo. iba ihwanye n'icyo Y gihe. cuando Dios, Kandi igihe Imana luego de enviar mensajeros inyuma para y'uko cada edad, irungitse intumwa ya buri envía gihe un mensajero dispensacional, ikarungika un intumwa profeta y'ikiringo, dispensacional, umuvugishwa un w'ikiringo, espíritu ministrador impwemu dispensacional, y'ubukozi y'ikiringo, una bendición mayor umugisha hay ukomeye para todos los uba hijos uhari e ku hijas bana de Dios, bose b'Imana para los b'abahungu herederos n'abakobwa, de salvación. ku baragwa Es la agakiza. bendición contenida Niwo mugisha uba uri, en el año del jubileo, niwo mugisha para uri ser mu mwaka wa materializada yubile, en cada kugira hijo ngo e hija de Dios que ugaragarizwe vive en buri este buri tiempo mwana final, w'umuhungu n'umukobwa y w'Imana se babayeho mu llama kino gihe del cy'iherezo, cuerpo místico de Cristo, gutyo bahamagagwe para ser begeranywe preparado, bashigwe mu mubiri para banga wa ser Kristo, transformado y raptado bategurwe en este bahindurwe tiempo final, ndetse bazamurwe juntamente con los mu kino gihe muertos en cy'iherezo bari Cristo kumwe que n'abapfuye han de bizera resucitar Kristo, en este abagiye tiempo kuzuka final. mu kino gihe cya nyuma. Hay muchas cosas Hariho ibintu byinshi que están contenidas biri en este año del jubileo muri uwo mwaka para wa ser yubile, actualizado este año del jubileo, kugira ngo y umwaka wa ser yubile actualizadas ugirwe todas esas mushasha, cosas que fueron kugira ngo mostradas gutyo ivyo en el bintu byose año vyerekanye mu mwaka wa del yubile jubileo. bigirwe Ahora bishasha. podemos ver el porqué. Rero turashobora kubona igituma La segunda venida de Cristo ukuza kwa kabiri kwa tiene que ser Kristo cumplida gutegerezwa como león gutegerezwa de la tribu de gushitswa Judá, como rey de nk'intare reyes yo y mu señor muryango wa de Yuda, señores, nk'umwami en su w'abami obra n'uganza del baganza mu gikorwa cyo Para kwisubiza actualizar ibyiwe, el año del jubileo, kugira ngo agire y umwaka wa hacer el yubile reclamo, mushasha, gutyo akore igikorwa la iglesia cyo del kwisubiza Señor ibyiwe. Jesucristo Ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo al año del jubileo ryinjire mu mwaka wa y yubile, recibir su ryakire restauración ukugarurwa a la kwaryo vida eterna, mu cada bugingo miembro budashira, del cuerpo buri místico bugize de Cristo. umubiri w'ibanga Y wa así Kristo, todos recibir un cuerpo eterno gutyo twese turonke umubiri que uhoraho, estará por toda la eternidad ari uzoba ari jovencito, uw'ibihe bidashira, representando siempre ari de umuyabaga 18 a ushushanijwe 21 años hagati de y'imyaka edad. 18 kugeza ku 21. Hemos visto Twabonye el misterio del año del jubileo ibanga ry'umwaka wa y yubile, hemos visto kandi el twabonye territorio donde ikibanza el misterio del año aho del jubileo ibanga se ry'umwaka wa abriría yubile para ryugururirwa, materializarse kugira ngo físicamente rigaragare mu buryo bufadika en la iglesia del mu Señor ishengero Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. ¿Y dónde está? Kandi ni hehe Las hari personas que estarían viendo abantu bari kuzoba bariko barabona umwaka wa yubile introducido en el cuerpo uriko místico de Cristo para urimikwa recibir las bendiciones del año kugira ngo del jubileo? twakire Aquí imigisha y'umwaka wa estamos en yubile, América Latina y turi el ngaha Caribe, muri Amerika siendo Latine na introducidos Karayibe, al año turiko twinjizwa mu mwaka wa yubile, kugira ngo vuba duhindurwe turi kumwe n'abapfuye bizeye Kristo, aribo bagiye kuzuka bari mu mibiri ihoraho. Kuri jewe wabaye umugisha ukomeye cyane kuba ndi kumwe nawe muri kano kanya, ndabashingira intahe y'ibanga ry'umwaka wa yubile. Ni umwaka w'ubucunguzi, gucungura canke gucungura
al lugar ni original. ugusubiza ikintu mu kibanza cy'inkomoko. Abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana basubiye mu nkomoko bafise umubiri uhoraho hamwe n'impwemu ya teofaniya ihoraho nayo nyene. Ese imigisha ya Yesu Kristo, marayika w'isezerano, umukiza wacu, yoba kuri umwe wese muri mwebwe, ikaba no kuri jewe nanje. Kandi vuba Isirayeli yo mu ijuru, ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ryakire inyungu zose z'umwaka wa yubile wagizwe mushasha. Abapfuye bizeye Kristo nabo bazuke bari mu mubiri ihoraho, natwe bakiri bazima duhindurwe, tugire natwe vyongeye umubiri uhoraho. Mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Murakoze kuba mwanteze amatwi mwikunze, bakundwa nshuti abari ngaha n'abaturabira kumbonesha kure ndetse no kuyisamiriza. Mubandanyire mugira umuhingamo wuzuye imigisha ya Yesu Kristo, umukunzi wacu, umukiza. Reka dusigereyo hamwe natwe Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye kandi asozere iki gice cyacu muri kano kanya, ashimira Imana kubw'imigisha yayo, gutyo arangize iki gice cyacu muri kano kanya. Mu nyuma tuzongera kubonana vuba mu bikorane bikurikira byo mu mwaka uza, ariho nzoba ndi kumwe namwe. Kandi nzoba ndi kumwe namwe haba nkiri muri uno mubiri cyangwa ndi mu mubiri mushasha. Nihaba ari mu mubiri mushasha bizoba ari vyiza cyane. Rero twese turifuza umubiri mushasha. Mbega ninde mwibaza yuko akeneye cyane umubiri mushasha? Ni jewe nifuza cyane kugira umubiri mushasha. Kandi muri uwo mubiri mushasha byongeye tuzaba turiko turakora ku bwa mwebwe mwese mu buryo bumenyerewe, mu buryo aho tuzaba turiko dukora ibintu atanzitizi dufise. Ni vyiza turindire uwo mwanya aho umwe wese muri mwebwe azoba afise umubiri mushasha, ndetse na jewe nanje nzogira umubiri mushasha. Tube twiteguye, ubuzima bwacu butunganije kugira ngo duhindurwe. Mwibuke yuko umubiri wa teofaniya wanyu ari wo ujejwe kuzana ivyamwa by'umuntu mushasha, kandi nawe ujejwe uguhindurwa k'umubiri wawe. Rero nimuhe amahirwe kugira ngo ukore muri mwebwe, kandi mwishingikize rero ijambo ry'Imana, kandi ibarongore mu ijambo ryose ry'Imana, aba ari we uganza muri mwebwe. Mwebwe ariko ntimugerageze kuganza, ariko aba ari we aganza muri mwebwe. Uwo mpwemu wa teofaniya uvuye kuri Yesu Kristo abe ari we aganza muri mwebwe, kandi abarongore ku kugoroka kose no kukuri kose. Kandi vuba ubahindure, ndetse n'umubiri wanje wa teofaniya umpindure, kuko ni mpwemu ya Kristo itumwe kuri buri mwana w'Imana, w'umuhungu n'umukobwa w'Imana. Kuri jewe ryabaye ihirwe rikomeye cyane kuba ndi kumwe namwe, ndabashingira intahe y'imigisha ihwanye n'umwaka wa yubile. Ese Imana abandanya kubahezagira mwese, ese Imana ibazigama, kandi hamwe natwe bundi bushasha Miguel Bermudez Marine. Mugire umuhingamo mwiza.